Ndakuramukije mw'izina rya Yesu, nshuti yanje, mugenzi mwene data uriko urakurikirana bino biganiro aha kuri uru rubuga. Nk'uko tumaze imisi tuganira ku vyo kugaruka kwa Yesu Kristo n'ibihe vya nyuma, n'ubu turabandanya turi ku gice ca gatanu. Tumaze kubona ibice bine, hanyuma jewe muvugana ni Irene Nazwe. Nandika ku rukuta rwa Parole de paix et de réconciliation, ariko rwitwa mu Kirundi ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Reka dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tubane aka kanya tuganira ivy'inzira itujana mw'ijuru n'ibihe tugezemwo. Ndagusavye Mana ngo ugendere umwe wese mu bariko barumviriza, ivyivugwa ngaha abisobanukirwe, kandi nanje nkomeze kubisobanukirwa kurusha, kugira ngo Mana yo mw'ijuru igihe nicagera ntituze tube abacerewe canke abitwa ko batabimenye. Uhoraho uri Imana nziza, utugiriye neza, turungikira umukiza Yesu Kristo ngo aze kudupfira, adukize ivyaha vyacu, kuko twarabatsindwa, twese twari twaratsinzwe, kuko n'impera yacu, kuko impera y'icaha ni urupfu, ariko ubugingo twaburonse muri Yesu Kristo. Sabiye rero umwe wese aza kudukurikirana hano, nawe ngo ubwo bugingo aburonkeko, kandi nawe aje muri uwo mwitwarariko ukumenya ibihe turimwo, ubimufashijemwo azobishobora. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisavye, amen. Ndanezerewe no gusubira guhura namwe hano. Nk'uko nabivuze ejo, namaze kuronka inshuti nyinshi, kandi ishimwe n'iry'Imana si ryanje, nta n'ivyo mvuga bihambaye. Ivyo mvuga n'ivyanditswe, ivyo nipfuza kubashikiriza nico ijambo ry'Imana rivuga kuri ibi bihe tugezemwo. Tumaze iminsi tuganira nk'uko twabivuze ku bijanye n'ibihe vya nyuma, ku bihe vy'ituzwa vy'ishengero, ku bihe bizoba gushika tubeho mw'ijuru ibihe bidashira. Twasomye ibice bine, ubu tugeze ku gice ca gatanu. Nabemereye ko tugeze ku gice c'indwi, ariko nawe ntizoba tubihejeje, ariko kandi bizotuma nawe utahura ibiriko biravugwa n'ibiriho. Ico twabonye ni iki? Twabonye yuko umwami Yesu agiye kuzoza, aje gutora ishengero. Azoza atore abamaze kwitaba Imana bari muri Kristo, yongere atore n'abazoba bari muri Kristo bakiri mu bugingo. Ivyo twarabisomye kandi turaza kubisubiramwo. Twaravuze ngo abeza n'ababi bose bazozuka. Ni ukuvuga abapfuye bapfana ivyaha canke abapfuye barakijijwe barihereje Imana, bose bazogera igihe bazuka. Ariko nk'uko twabisomye muri Daniyeli 12:2 ngo bamwe bazokwikangurira amahirwe, abandi bikangurira amagorwa, ntibizobera igihe kimwe. Ivyo vyose turaza kubibona uno munsi. Hanyuma twaravuze abazoba bari kumwe n'umwami Yesu igihe mu ntwaro yiwe, mu bwami bwiwe bw'imyaka 1000. Ni bande batazoba bari kumwe nawe? Canke ni bande batazoba bazima, batazozuka ico gihe Yesu azoza gutora ishengero ryiwe? Ni bande batazozuka? Ni bande bazobanza bakamara iyo myaka 1000 mu kuzimu, abandi barazutse? Reka tubisome. Ni bande
umutwe w'ijambo w'iki kiganiro witwa ni bande batazoba bazima muri iyo myaka igihumbi. Nshobora kubereka ingena byanditse ku rukuta kugira ngo namwe muze muvyibonere ingena bimeze, hanyuma muronse akanya namwe muzoce muvyirabira. Ni gutyo, ni bande batazoba bazima muri iyo myaka igihumbi. Byanditse nk'uko nabibabwiye mu rurimi rw'igifaransa no mu kirundi. Uno munsi hari umuntu yanyabaza ati mbega satani iraboshe canke ntiboshe? Hariho abantu nivyo bagize amayerekwa baraza baratubwira ibintu ego, kandi ntawo bibahariza kuko nibo baba babibonye, kandi Imana hari ico bigomba kubigisha canke kutwigisha twese hamwe. Ivyo ntawo bijako ngo abiharire canke agire ico abivuzeko kibi, kuko impera n'imperuka bizoteba bimenyekana. Hanyuma twebwe ubu ibyo turiko turabereka ni ivyanditswe, kuko hari vyinshi biba mbere ataho tubisoma ariko tukabigaragarizwa ko ari ivy'ukuri, mpwemu w'Imana akavyemeza. Nuko rero tubandanye. Abo batazoba bazima ico gihe ni bande? Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka igihumbi itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Ivyahishuriwe Yohana 20 agace akarongo ka 5. Twishimikije rero ijambo ry'Imana dusoma muri Bibiliya, twasobanukiwe neza yuko abantu bose bazozuka. Nababwiye handitse ngo bamwe bazokwikangurira amahirwe, abandi nabo bikangurire amagorwa. Mw'ibaruwa ryadutwaye akanya kandi n'ubu rikidutwara akanya, niryo Pawulo yandikiye Abanyatesalonika rya mbere igice ca 4 akarongo ka 13 gushika kuri 17, niho hari ayo majambo. Ariko uno munsi cane cane riza kudufata niryo muri akarongo ka 16. Niho badusigurira neza nk'uko twizera yuko kuko umwami wacu ubwiwe azoza amanutse avuye mw'ijuru aranguruye ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Nibo bazobanza kuzuka. Yewe nk'uwo mbwira mwari guca mufata agakaramu mugashirako umurongo kuri bazobanza kuzuka, kuko hariho n'abandi bazozuka mu nyuma. Uwo nyene Pawulo Imana yaramutumye yandika mu Bakorinto ba mbere 15:51-53. Hoho reka ntababwire, havuga yuko abantu bose batazopfa, ariko nakabanga bibiye nkuko yabivuze, atereka ndabibira akabanga. Tuyasome n'aya majambo kuko n'amajambo ahambaye. Ndababarira akabanga, ntituzosinzira twese, ariko twese tuzohindurwa mu kanya gato nk'ako gukubita ingohe, aho inzamba y'iherezo izovugira. Kuko inzamba izovuga, abapfuye bakazurwa batagishobora kubora. Natwe tuzohindurwa, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzokwambara ukutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzokwambara ukudapfa. Ariko uyu ubora niwamara kwambara ukutabora, uyu upfa niwamara kwambara ukudapfa, niho hazoshika rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe n'intsinzi.
turi ku kibazo ngo ni bande batazozuka ico gihe. Abatazozuka n'abatizera, abatazozuka ico gihe n'abatizera, abatemeye Yesu Kristo, abo nk'umwami n'umukiza wabo, abo nibo ba antikristo, kuko n'ijambo riravuga ngo kuko hanyuma dusomye mu ijambo Yesu yabwiye Nikodemu nkuko nabibaganirije ejo muri Yohana 3:18 avuga ngo umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana w'ikinege. Hariho n'irindi jambo rivuga ibisa n'ivyo riri mw'ibaruwa Yohana yanditse rivuga ngo umubeshi ninde atari uwuhakana ko Yesu ari Kristo. Niwe antikristo ahakana data wa twese n'umwana. Umuntu wese ahakana umwana na data wa twese ntamufise, uwemera umwana afise data wa twese. Ni mw'ibaruwa ya Yohana 2:22-23. Nta yindi nzira dushobora gukirizwamo atari muri Yesu Kristo gusa, nta rindi zina ryatanzwe. Kenshi bazovuga ngo none barya. Wewe uyu munsi ugiriwe ibakwe, ugiriwe ubuntu bwo kwigishwa inzira y'ukuri. Yesu ubwiwe yaravyivugiye ati jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo. Aha mu vyahishuriwe mu vyakozwe n'intumwa 4:12 havuga ngo kandi nta wundi agakiza kabonerwamo kuko atarindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiye kwikirizwamo. Iyo rero usomye byose urabona ko uyu havugwa ngaha ni Yesu Kristo. Muri make rero udafise Yesu Kristo aca bafise abandi batazozuka mu ba mbere, kuko batazohonyoza ikirenge mu bwami bw'ijuru ni ibihumbu, abasambanyi b'ubwoko bwose, abakora ubuhumbu n'ububeshi n'ubuhehesi babarira, abasenga ibigirwamana, abafise ico ari cyo cose barutisha Imana. Iherezo ryabo ni uguhona, Imana yabo ninda, biratana ibiteye isoni byabo, ivyo isi ivy'isi nivyo bababaye. Twe iwacu ni mw'ijuru, niho twiteze umukiza azova, niwe mwami Yesu Kristo. Ibi tubisoma mu Filipi 3:19-20. Hariho n'ikindi gisoma twandikiwe n'Abaroma 16:18 ho hatubwira ngo kuko abameze batyo bajakariye umwami wacu Yesu Kristo, ariko ntibajakariye umwami wacu Yesu Kristo, ariko bajakariye inda zabo, kandi bohesha imitima y'aberanda amajambo meza n'ivyo kubanezereza. Tubisome mu Baroma 16:18. Baroma 16:18 kuko abameze batyo umwami wacu Kristo atariwe bajakariye, ariko n'inda zabo, kandi bohesha imitima y'aberanda amajambo meza n'ivyo banezereza. Ego turiko turabandanya, turi kuri babandi. Mbega ni bande? Twayivuze ni bande batazoba bari kumwe na Yesu Kristo muri iyo myaka 1000? Tubandanye. Abasambana bahuje ibitsina, abasambana n'abana, abasambana n'abanyamuryango b'ibizira incest, abasambana n'ibikoko, abikinisha kimwe n'abakoresha ivyuma, imipira, amakurudumu canke ibindi,
ntimuzi yuko abagabitanya batazorogwa ubwami bw'Imana? Ntimuzimire abashurashuzi canke abasenga ibigirwamana, abagabo basambana n'abandi bagabo, ibisuma, abipfuza, ni ukuvuga abantu b'irari, imborerwa, abatukana canke abasahura ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Ibintu tubisoma mw'ibaruwa rya mbere ry'Abakorindo 6 gushika igice c'9. Ijambo ry'Imana riraturarikira mu Bikorinto ngo muhunge ubushakanyi. Icaha cose umuntu akora si ic'umubiri, ariko usheguye aba acumuye ku mubiri wiwe. Ntimuzi yuko umubiri wanyu ari isengero za mpwemu, imibiri yanyu ni isengero za mpwemu yera ari muri mwebwe, uwo mufise avuye ku Mana kandi si mwe mwiganza. Ibi navyo nyene tubisoma muri Korinto, ibaruwa rya mbere ry'Ikorinto kuva 18 gushika 19. Turacari kuri ca kibazo kivuga ngo ni bande batazozuka ubwa mbere. Imborerwa, ikiboreza mu gihe uri hafi gupfa, na vino uyihe ufise akabonge mu mutima, anywe yibagira ubworo bwiwe, ntaze yibuka ukundi imibabaro yiwe. Iri ni ijambo nasanze mu gitabo c'Imigani 31:6. Aha naho hatubwira ati bazobona ibara abigira agakura mu kunywa vino, bakaba abagabo bo guturiranya ibiboreza. Ibi biri muri Yesaya 5:22. Kuri ico kibazo co kunywa no kuborerwa harakunda kuboneka impari nyinshi. Mpwemu Yera umufise muri wewe azokubwira yuko ari vyiza canke ari bibi, canke azokwihera urugezo rubereye. Ubwanje nokubwira nti ivyiza ntukanywe. Hariho n'ibindi binyobwa bitanaboreza na gatoyi, ariko birimwo ubupfu, navyo nyene ni vyiza kubimenya mukavyirinda, kuko uwiha uburozi ubwo ari bwo bwose aba ariko asambura ingoro ya Mpwemu Yera. Akarorero kamwe mu bundi, kunywa itabi. Abandi batazozuka mu ba mbere mbega ni bande? N'abasuma, n'abasahura, n'abarenganya abandi, ababeshi, abungura, abanyenzigo, abatukana, abavumana, abahemana, abahemu, abahemuka, abasukana, abarozi, abanyamareba, abicanyi, abakunda amaronko vy'umurengera, les cupides mu Gifaransa. Nuko dufise umuherezi mukuru akomeye yaciye mw'ijuru, yicaye mw'ijuru, ni Yesu umwana w'Imana. Reka dusome iki gisomwa canditswe mu Baheburayo 4, hatubwira Baheburayo 4:14 gushika 16. Inshuti zanje ntimurambirwe ngo nuko ndiko ndabisoma, uraza urumviriza ko wewe muri aba bose bavuzwe ataho wohava ufatirwa ngo ubemwo, kuko nico turiko. 14 havuga ngo nuko dufise umuherezi umukuru akomeye, yaciye mw'ijuru, ni Yesu umwana w'Imana. Tubangirize ivyo twizera tukavyatura, kuko umuherezi mukuru dufise atari udashobora kubabarana natwe mu ntege nke zacu, ariko nuwageragejwe
uburyo bwose nkatwe, yamara we nta caha yakoze. Nuko twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiriye. Hariho irindi jambo, yabaye amajambo yo kugira ngo nawe umenye icyo ukwiye kwirinda. Hari ijambo ryanteye ubwoba, iryo jambo nawe ndarigusomera, riri mu Migani 29:1, havuga ngo uhanurwa kenshi akagamika izosi azovunagurwa giturumbuka atagira gitabara. Ijambo ry'Imana iyo turibwiwe nuko tuba dusa n'abariko barahanurwa, tuba turiko turahanurwa. Mu bazoba rero batazobana na Yesu n'abakora ibi vyaha byose, ariko uyu munsi ngufitiye inkuru nziza, ngufitiye inkuru y'ihumure. Hamwe wowe ukiri muri ivyo, uyu n'umwanya mwiza wo kwihana, kuko twarahawe ijambo ngo tubwire Imana ko twebwe tutigeze tudacumura, ngo tuba tugize Imana umubeshi. Reka tubisome hano mu ibaruwa ryandikiwe Yohana, ibaruwa rya mbere ryanditswe na Yohana, akarongo k'umunani kavuga ngo tuvuze yuko atacaha dufise, tuba twizimiza ukundi kuba kuri muri twebwe. Nitwatura ivyaha vyacu, niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ivyaha vyacu, ikatwoza ukugabitanya kwose. Tuvuze yuko atacaha twakoze, tuba tuyigize umubeshi, kandi n'ijambo ryayo riba ritari muri twebwe. Haleluya. Ikinejereje nuko iri jambo ribandanya rikavuga ati, bana banje bato, mbandikiye ivyo kugira ngo ntimukore icaha. Kandi nihagira umuntu akora icaha, dufise umwiza kuri Data wa twese, ni Yesu Kristo umugororotsi, kandi uwo ni we mpongano y'ivyaha vyacu. Mugabo si ivyacu twenyene, ariko ni ivy'abari mw'isi bose. Haleluya. Umunsi hariho ijambo nanditse, kandi iryo jambo rirakwiye ko umuntu arimenya. Twebwe tumenyeye mu Kirundi, iyo umuntu yitavye Imana, ikangira nino n'abandi bo mu yandi mahanga, nabonye ariko bimeze. Iyo umuntu yitavye Imana, baragerageza bakamusiga amashurwe, bakamutera amashurwe, bakavuga ibyiza bari bamuzi ko, ego ukamenga agiye mw'ijuru. Ariko hariho n'abavyorosha bakavuga bati, oya, hariho ikindi kibanza azocamwo kugira ngo babe baramutosora, babe baramufasha, bamutegure azogenda asamuka. Numvise ngo mu gihugu, hari ibihugu vyo mu karere iwacu, ngo iyo umuntu agiye kurongorwa canke hari kera, ariko aravyitegurira yonze, bamanza kumujana ahantu bakamuha amata, bakamusiga, kugira ngo azorongorwe afise umubiri ufadika, aboneka neza. Ico kibanza bita purgatori, canke ikibanza abantu bacamwo kugira ngo bategurirwe kuzoja mw'ijuru no kuzobana n'umwami, nta kiriho muri Bibiliya. Ariko ndabasomerera ijambo ryanditse mu Baheburayo 9, igice ca 27, handitse ngo, kandi nk'uko abantu babikiwe gupfa rimwe, hanyuma yaho haza amateka, vuga haza imanza, na Kristo nuko
yamaze gutangwa rimwe ngo yishire ko ivyaha vya benshi, azoboneka ubwa kabiri atazanywe n'ivyaha, abonekere gukiza abamwiteze. Haleluya! Bayumvise aya majambo. Aha twese, muri twese uyu mwanya nta muhombe arimwo, kuko n'uwiyumva yuko hari kitagenda neza, ni umwanya wo guhitamo. Hitamo neza mwene data, hitamo neza nshuti yanje, uyu munsi ni uwawe. Ndashaka rero, urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Uyu ni umwanya mwiza, kuko kare mu gatondo nasomye n'amajambo yanryoheye, avuga iyo umunyabyaha akize ingene bigenda. Havuga ngo, ngira ngo nsomye hatariho kacu, ego avuga ngo ndababwire uko niko haba umunezero imbere y'abamarayika b'Imana kubwo umunyabyaha umwe yihanye. Igisomo gitangura imbere yaho kivuga inkuru y'umuntu yataye intama imwe yari afise 100, agaheba izo zindi zose akaja kurondera iyindi imwe, ayizanye agahitana bagenzi biwe bakanezerwa. Iyindi nkuru ikurikiraho ni inkuru y'umugore canke umutamakazi yari afise uduhera, atamwo agahera kamwe, arakarondera, karonse aranezerwa cane, hamagara bagenzi we ati ndanezerewe cane. Bagira akanyamuneza, baranezerwa. Hanyuma naha mw'ijuru bavuze yuko iyo umunyabyaha yihanye haba akanyamuneza kadasanzwe, abamarayika b'Imana baranezerwa. Niko bivuze, nibwo bivuze. Yesu rero abahezagire. Urashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe? Uyu ni umwanya mwiza. Mana horaho, Mana nyir'icyubahiro, reka tukuzanira ababene data, aba bakunzi bacu uyu munsi bumvise ko batsinzwe, bumvise ko hamwe byoherera aha batobona agakiza. None Mana ndabazanye imbere yawe, ndabasabe Mana ngo bavuge, basubiremo amajambo yo tugira tuvuge, hanyuma ubarabe, mpemu wawe abashikiye, ubagirire neza, ubashoboze. Abaje ngaha bafise intege nke, ubakorera igitangaza. Abaje ngaha bagwaye, ubakorera igitangaza. Rya jambo ryawe rivuga ngo uwizera nta kidashoboka. None nabo ndasavye ngo iri jambo bagutuye, iri sengesho bagutuye, kumbure ubiravye ntaho bihuriye n'ibi twize uyu munsi, ariko wewe uri Imana ishobora vyose kandi uzi vyose, ubatabare. Ndabisavye mu izina rya Yesu. Mukunzi wipfuje kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, reka dusubiremo aya majambo. Mwami Yesu, ndaje imbere yawe, ndakwemeye, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje. Nitandukanije n'ivyaha vyanje byose, nihakanye Satani n'ibikorwa vyiwe vyose. Kuva ubu nigiriye inama yuko uzogukurikira ubugingo bwanje bwose. Nsavye gukomezwa nawe, mpemu wawe anyobore ibihe bidashira. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ndabisavye, amen. Ukaba rero wavuze ayo majambo uyizera mu mutima, uzoheze urondere umukozi w'Imana akube hafi, agufashe, akubwira intambuko uzogira, mu izindi ntambuko uzogira. Hanyuma canke nanje uzoshobora kurondera kuri uwo murongo, rimwe bita inbox, tukaganira. Yesu aguhezagire. Uri umukozi w'Imana, uri aho uri, urafise ubushobozi canke urashobora kuja kuri Zoom na internet,
turashobora kuganira, turashobora kugira ikiganiro hano kugira ngo dufashe ubwoko bw'Imana muri kino gihe kugira ngo ntihaze hagire ubura ngo nta jambo nashikirijwe, kuko igishinga ntawe cawe kirakenewe. Ego ushobora kuba hari waravyipfuje kenshi ukabona nta buryo ntibishobotse, uyu n'umwanya wawe, Yesu aguhezagire. Nihirene nazwe naho ubutaha tuzovuga ku gice ca gatandatu ubutaha, twonge tuvuge no ku gice c'indwi, ibindi tuzobibandanya tuganire no ku yandi majambo y'agakiza. Ariko ndakwinginze wowe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, umwakire uyu munsi. Nawe uri mu gakiza ikete risomeka. Yesu aguhezagire. Bye bye.